wagiranye na Ignace wa Loyola Mweranda, ubu ni akanya keza ko kwiyegeranya ugakubitiza amaso inyuma. Ngibi ibibazo bishobora kugufasha gusubiza amaso inyuma. Ica mbere, niyihe nema naronse? Canke ubwa kabiri, niyihe migisha Imana yashize mu nzira naciye? Kumbure muri iyi minsi 8 wari umaze usenga, hariho akanyamuneza canke ihumure canke imbaraga canke urukundo Imana yashize mu mutima wawe. Ivyo Ignace wa Loyola Mweranda yita consolation. Uwo mweranda Ignace wa Loyola aratwigisha gushingura muri twebwe ivyo bihe vy'ihumure canke vy'akanyamuneza twise consolation, kubera yuko bihinduka isoko ry'imbaraga igihe ubuzima bugeze aho umwansi ashaka. Fata rero akanya usubiza amaso inyuma, ushimire Imana kubera ivyo bihe wagize. Mu kurangiza, ushobora gufata akanya ko kuganiriza Yezu Kristo. Umuganirize nk'uko inshuti iganiriza iyindi, canke nk'uko umusavyi, umusuku aganiriza sobuja. Numushimire, hanyuma umusabe kugendana nawe mu buzima bwawe bwose, cane cane muri uwo mugambi watanguye wo kubona Imana muri vyose.